Ndashaka kuvugana na bano bantu bashaka kwinjiza amafaranga kuri Facebook banyandikira inbox kuri WhatsApp kuri Facebook. Ndashaka kuvugana namwe bino bintu bishaka kuri 2 canke 3. Icambere, umuntu uza wumva ngo je batevye kumpa monetization, ngo jewe ngo mbwira ibintu nokora ngo kugira ngo monetize konte yanje, ngo jewe ngo konte yanje ngo niki nokora kugira ngo ntangure kurotira. Ivyo bibazo n'ibindi nivyo ngomba ndabishure. Ubwa mbere hoho nishe kuki ca monetization, nta kintu na kimwe ntazogira umuntu akubwira ngo zana ndagukorere konte yawe ndayimonetize, ntibakubeshe. Ikintu gituma konte yawe iba monetize ni iki? Nuko uba uri mu gihugu kiri eligible. Ivyo narabivuze muri video partie 1, partie ya mbere narabisiguye. Nta kindi kintu na kimwe ukora atari uko uba mu gihugu kiri eligible, nukuvuga gifitaniye kontra na Facebook. Ica kabiri nuko uba ukwije ibisabwa n'imiburiburi kuva ku bafollower 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 kuduga n'ibihumbi 100. Ica kabiri nuko ukwiza ico bita watch time. Iyo watch time ingana na 60,000 minutes. Ndabisubiyemwo ibi bintu nahagira umuntu asura kunyandikira ngo jewe ngo mfasha ngo ngire monetize ngo konti yanje ngo ndayimonetize. Kuyimonetiza namasubiramo nkabishura nti nta kindi kintu na kimwe ushobora gukora ngo monetize konti yawe kiretse gupostinga kugira ngo uronke aba followers, uronke watch time. Nta muhinga hara kugira ngo zana konti yawe ndayimonetize, ntabwo bibaho. Wowe kwiza aba followers hama ukwize watch time. Watch time izova kuki? Izova kuri video zawe ushirako. Nimba ari video y'umunota umwe abantu bayiravye nimba ari 1000 bazoharura bati iminota 1000 irakwiye. Urumva ko usabwa 60 vy'iminota. I want to be clear here. Nagira umuntu asobira kuma yandika ngo mfasha ngo konti yanje ndayimonetize ngo ihembwe. Urahembwa amahera avuye mu kirere se? Uhembwa amahera avuye kuri ku bintu washyize kuri Facebook. Mu gihe udapostinze nta mahera uhembwa. Ico kintu nibaza ko ico kibazo ndakirangije. Ngo mfasha ngo konte yanje ngo itangure kunyinjiriza ngo amafaranga ngo uhembwe. Nta kindi kintu bagufasha atari zirya etape naberetse muri partie ya mbere. Kora Facebook yawe ukore zirya etape, uve kuri bijya by'ubugenzi uje kuri followers. Zirya etape uve kuri content private uje kuri content public. Ibintu byose bije public, hanyuma upostinze ikintu buri muntu wese akibone, agufollowinge canke aguhe like, aguhe comment, uduze visibility, uduze engagement. Ivyo nivyo bizotuma konti yawe iba monetize, no kuvuga ngo ishobora kwinjiza amafaranga. Ico nibaza ko cishuwe. Nta konti yawe nta muntu n'umuzoronka gufasha ngo ayimonetize wewe udapostinze video, ngo uronke watch time, uronke engagement na visibility. Ntagire rero umuntu akubwira ngo zana konti yawe ndayimonetize, ntabwo bibaho. Kandi ntagire n'umuntu aguma yandika inbox ngo mfasha konti yanje ndayimonetize. Oya, nibibaho wenyene ni uyimonetiza n'ibikorwa vyawe. Kuri iki nyene nce ngira ko ntanga n'impanuro. Wewe ugumushaka gushaka kuronka monetization ufise aba follower 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7,000. Ni vyiza woyironka mu gihe wapostinze ama video nko ndabivuze, ariko bizoguca intege mu gihe utari kurapostinga cyane kugira ngo uronke aba followers benshi. Ubanze wihutire kuronka aba followers, uduze konti yawe ironka aba followers, hanyuma uzobone kuronka monetization uri nico ushobora kwinjiza gifadika. Kuko ni waronka monetization ufise aba follower 1000, 2000, 3000, nta mafaranga uzoronka. Tuje tuvugisha ukuri, nta mafaranga uzoronka kuko nta follower ufise. Nta mafollower ufise kuko minimum ikonte y'ubugenzi yonyine atari mu content creator isabwa 5,000 niyo bagerako. Abantu basanzwe atari abantu binjiza amafaranga kuri Facebook. None wewe ni wasaba monetization ufise 4,000, 5,000, 6,000 uzokunjiza amahera ngahe? Samwe uzosanga winjize $1, winjije 0,5, ucucike ni kuvuga ngo bya bintu ntibihembo utangura guca intege n'abari bashaka kwikorera. Ikintu ca mbere wewe nimba ushaka kugiza amafaranga kuri Facebook, ibande kuduza konte yawe. Numba igihugu wowe uri mu gitoba kiri eligible. Ejo canke hirya yejo gishobora kuba eligible
Ikindi naco waruzi ko n'abantu bari mu Burundi bashobora kubaka konte zabo zikaduza abaforo bakagira 200, 30, 40, 50 bakabaha amafaranga bakabakorera ntuzeye publicity canke bakazigurisha nka konte zisanzwe zifise abaforo benshi hakabaho abantu bibereye nko hanze bari mu bihugu biri monetizable bakazigura 2 millions 3 millions 4 millions 5 millions mu gihe ifise abaforo benshi. Ivyo byose nta na monetization uba uraronka. Muri ico gihe iyo baziguze bo baragenda bakazikorera monetization. Mugabo wewe uri ngaho ugumubaza ngo shaka monetization nturaronka n'ibihumbi 10 gushaka monetization. Aho gupostinga kuko uko postinga cyane ushira ko ibintu kuri Facebook ni kuronka aba followers benshi. Niryo banga. Rero abantu benshi muko mwihutira ku kibazo kidakenewe. Ico kintu cyo kuhihutira ngo monetization utarakwiza n'ibihumbi 6 n'ibihumbi 7 n'ibihumbi 8 n'ibihumbi 5 bahani n'abatarakwiza kumavuga ngo monetization. Ivyo bintu muriko murihutira ku kibazo kidakenewe. Ubaka konte zanyu ziduza abaforo benshi, amafaranga yo guhembwa ari mu bice byinshi, ushobora no kuyigurisha yaduza ikagira abaforo benshi, ushobora kuronka abantu bayikugurira bibereye mu gihugu kiri eligible, ushobora kuronka company gusaba gukorera ishobora kugusaba uyikorere publicité, harimwo n'uruhande rwa marketing ushobora kudandaza product mu gihe ufise abaforo benshi. Urashobora kugenda muri company ugatora ibidarazo ukabipostinga ko bavuga amafaranga abantu bakaza bakabigura. Ibyo byose ni ibintu biri kuri Facebook abantu bari mu bihugu bitari eligible bashobora gukora, aho bita kuri marketplace. Ico nibaza ko ndagihejeje. Ikindi cya kabiri abantu bakunda kwibaza kitakenewe na gatoya mu gihe uzi ko uri umustarter ukiri kuratangura ibintu vya monetization ushaka kugiza amafaranga kuri Facebook. Reka kwihuta kubaza ngo none ngo barotira gute? Wowe urotira gute utaranayaca utaranaronka na monetization ugacubaza ngo none ngo ndayarotira gute? Uyarotira gute urotira yahe? Ko atamahera Facebook yagusitanga udaposti zitaguha n'ugwasha rumwe. Wewe ushaka kurotira yahe? Kuko umuvuga ngo none ngo ndotira gute? Ico nibaza ko sico kibazo barukwe kubaza. Barukwe kubaza uti ni gute noronka aba followers benshi nkora iki? Wewe nubwo Facebook yozana lisanse mu Burundi igakunda canka aho uri hose abari Zambia he hano hatari monetize ahantu hari donc mu Rwanda muri Congo abo urubatse konti yawe ya Facebook abantu bazokurondera wewe nubwo hatazoba hararonka iyo kontra ya Facebook. Uretse ko ejo nejo bundi canke hirya yejo ishobora kuboneka ejo canke hirya yejo ushobora kuzubona bayitanze. Wewe uzoba warubatse konti yawe ufise 200, 30, 40, 50 ni uzoba uri umuntu wa mbere yigize amafaranga menshi kuri Facebook kubera waritonze urubaka. Ariko muriko mushira imbere ibintu bidakenewe. Iyi video ndayikoze kugira ngo nkurire inkoni ku gishitsi abantu muriko murihutira ku kintu kidakenewe. Ikintu kindi abantu benshi gikunda kubagora bariko baratangura gushaka kwinjiza amafaranga kuri Facebook. Umuntu arandika inbox kuri Facebook ukamwishura akandika jewe nokora gute kuri Facebook gutya na gutya na gutya na gutya na gutya ukamwishura agaca kubwira ngo minimero yawe ya WhatsApp ngo minimero yawe ya WhatsApp ngo tubandanye tuvugana kuri WhatsApp ngo umfashe. Ukibaza uti none uyu muntu ashaka nimero yanje ya WhatsApp tuyagire kuri WhatsApp kandi tuko turayaga kuri Facebook ndiko ndamwishura. Mumbabarire vraiment I'm very sorry for that. I want to be clear for this. Kubera iki usaba nimero ya WhatsApp kandi WhatsApp nta mafaranga yinjiza mugabo aho muri ko muravuganira niho haduze engagement uciye usaba nimero ngo muvuganire kuri WhatsApp. None Facebook ihemba wewe ni gute ushaka kuza kuyagira kuri WhatsApp kandi WhatsApp itari monetizable. WhatsApp ntabwo ihemba mugabo urashaka ngo ibiganiro mu bigiranire kuri WhatsApp muve kuri Facebook muje kugiranira ibiganiro kuri WhatsApp kandi mwari ko murabigira deja muri ko muraganira umuntu kazamba ngo ma nimero yawe ya WhatsApp. WhatsApp sinda vyase ntidushobora kuziheba mugabo nka jewe wewe ubonye no video uzondondera kuri WhatsApp akeshi ntuzoshobora kundonka kiretse abantu baba bashobora kuba bari muri groupe. Urashobora kunsanga inbox mu gihe ufise ikibazo cihuta kiri urgence nk'abantu bashobora kuba barose monetization bari mu bihugu biri eligible arashobora kuba yarose monetization akaba tazi les étapes zikurikira. Izo étapes zikurikira nazo nyene ntiziguca umutima ngo nico kintu ca mbere cihuta.
ahantu tagifatanya na babantu baguma bavuga ngo none ngo barotira gute, ngo none ngo niki nca nkora, ngo urotira yahe wewe ko ariho urugendo rugitangura. Urugendo niho rugitangura igihe rose monetization. Narabivuze nobo, I repeat once again, iyo rose monetization nta ni dolari na rimwe riba ririko. Bazoguha amadolari ari uko utanguye gupostinga gushasha, canke video wapostinze ubuheruka kugira uronke monetization, ari uko zisubiye kurabwa n'abandi bantu bashasha mu gihe wakwije ya watch time, abantu bakabandanya baziraba, niho zizosubira guhereza guharurirwa amafaranga. Iki kintu rero mu gitahure, nta mafaranga bari ugiye kurotira, kandi Facebook nta bihano guhanira ngo ntiwarotiye canke ngo ntiwashyizeho mwaye zo kurotira, kuko nta mafaranga uba ufise. Icyo ukora gusa uragira setup, iyo setup urayiklikako ukemeza date de naissance n'amazina yawe. Ibindi niba ubifise ukabibandaniriza ni details za account, cyangwa ugashiramo card, debit card cyangwa mastercard bihuye na konte $1, cyane uvise application yitwa PayPal ihuye n'amazina yawe, urabiconnecta na Facebook, cyane application bita Payoneer mu gihe uyifise iri ikoze neza ihuye n'amazina yawe, muri ico gihe ucuzuzuza. Ariko aha ndavuga ku bantu bakwigero minimum yo kurotira. None warayakwije minimum yo kurotira kweli, ukirose monetization ugacurara wahangayitse ngo narose monetization ngo sindashiramwo moyen de retrait, sindashiramwo ico bita tax ID. Iyo tax ID uyikura mu gihugu uburimwo mu gihe kiri eligible, gifise license ya Facebook, uyihabwa na guverinema. Ni tax canke twokwita nimero y'umutanga kori baguha. Facebook niho igucharginga amafaranga yiguhemvye kugira ngo aje muri leta utange ikori. Iyo heje gushira muri izo details za debit card canke mastercard bihuye na konti yawe ya bank canke PayPal, baragusaba niyo tax ID. Iyo rero niyo novuga mu kirundi ngo ni nimero y'umutanga kori bahereza umuntu kugira ngo Facebook izokure ko amafaranga icharginga yikori kuri ayo mafaranga uba winjije. Minimum dorotre ni $100, niyo make yanyu mushobora kurotira muri Facebook. None wewe nturinjiza na $1, nta na $10 ufise, uraguma uhangayitse gute gushaka kurotira? Ngo barotira gute utararonka na monetization? Ngo barotira gute? Aha rero mwishore mu bintu mwavyumvise neza. Iyi video nimba uyumvise umenye ngo ibi bintu birakuraba. Nimba ushaka kuba mu bantu bagomba kwigiza amafaranga kuri Facebook, reka kunangira kuri etape usimba ama etape. Uja kurotira iki wewe? Nta mafaranga ya gusa Facebook itanga, nta mafaranga ya gusa Facebook itanga. Birasabwa kushira ko video zishoboka, hanyuma nizo zohembwa mu gihe uzoba wamaze kuronka monetization. Nabivuze ndabisubiyemwo, nta mafaranga ya gusa Facebook itanga. Urose monetization ntuhangayike ngo urarutajyamye ngo nturakora, ngo nturashira ko mwa edo payment, ngo nta tax ID urashiramwo. Ntabwo babigusaba, nta nubwo babiguhanira, kuko nta na minimum dollar turakwiza. Nibaza ko aha ndabitahujemwo neza. Buri muntu wese yarahangayitse. Wewe hangayika no kuduza konti yawe, kuko numba utoronka monetization ukabura uri mu gihugu kitari eligible, ushobora kuyigurisha iyo konti yawe yo kwiza 50, 20, 40, 10. Urumva ushobora kuyidandaza, ushobora kuronka aba company akubwira ati dukore publicity, kubera warubatse urafise platform, urafise urubuga ruhurira ko n'abantu, kuko iyi si irikira ba digitalize. Abantu bariko barimukira donc kuri internet. Usanga abantu ari benshi bahura iseso de millions. Wewe rero hangana mu miliyoni 14 z'abarundi, vuga ati ndashakamwo 1 million y'aba followers. Ureke kunangira gushaka kuvuga ngo barutira gute, ngo jewe ngo Facebook yanje ihembwe gute. Kora ivyo vyibanze, ibindi bizoza birikora mu nyuma buke uko utaramenya Facebook waruriho. Reka rero kuhihuta musimba ama etape ya mbere. Twese nizo turiko turakora, turiko twubaka platform zikure zibe nini. Nta hantu turagera, dushaka kubaka platform zibe nini ku buryo bushoboka buba. Nubwo igihugu cy'u Burundi kitararonka iyo license, ejo canke igihe gishobora kuyironka, wewe utubatse umubaza ibibazo bitarakenerwa utarashikira, uni uzohomba. Abandi bariko barubaka bafise platform zifise abantu 50, 100. Uzosanga wowe wicuza ngo nanje ngo iyo ntangura kubaka kera ngo najubumba mfise konte ikuze.
nkuko bamwe usanga bidoga bavuga ati igihe bagura ngaha mu Kanyosha, igihe bagura ngaha mu Gihosha bahagura 5,000 10,000 kera mbona. So nuko bimeze rero mwebwe ubu muzi ko mwahora mumbaza ivyo bibazo muri benshi cyane, nibaza ko ndabahaye umuco kandi iki kintu ndababwiye nubwo cyo kumva abantu batatu canke batanu canke 10 bazonshimira mu nyuma.